Rasmus Højlund yaserebuye ara Cristiano Ronaldo mbere yiwe mu maso yiwe ati wambonye dirije Christiano wa vrai ati hano ni jewe. Rasmus Højlund yaravuye ku gatebe k'abasubirira abandi yashitse atsinda Portugal. Mes chers amis, iyi equipe ya Portugal sinzi kinibura. Equipe mwizamu kyayo mwizamu Portugal yari ifise Diego Costa nyisanzwe nyene Costa niwe mumenyere Renato Veiga na Ruben Dias mu mutima defense, Nuno Mendes kuri stade, Diego Dalo kuri zibiri hagati mu kibuga, Vitinha ariko João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto ruhande, Rafael ya ruhande, Cristiano Ronaldo kataka. Iyi equipe yabuze amanota mediane naho zansabira aba Portugal niyo baronse mediane tagiramwe agasembwa mugabo no munsi. Roberto Martinez nawe atangwe kugira umuntu wa grave. Ni gute Renato Veiga agomba kuronka umwanya wicaritse Antonio Silva, wicaritse umusore kwa Sporting yitwa gute umaxere kwa Sporting hako defensive mana kibazo bafisa Portugal. Oya nta kibazo bafise mugabo bafise defensive erega Hazard ntubona kandi bari mu nyubako ramo sina urafata ikibanzo usivye nka Ruben Dias. Ndabizi nagiye umusore kwa Sporting yitwa Gonçalo Inácio. Ibazo ufise Gonçalo Inácio, ufise Antonio Silva mugabo agiye kuzana uyu mugabo yitwa nde, uyu musore yaciye kwa Chelsea Renato Veiga. Jedo mapere gituma equipe FC Bale muri Jedo gituma ndiko ndavuga Veiga so wango Veiga no mukinyi mubi mugabo Veiga muri equipe nationale ya Portugal ni inde amaze gutanga iki wanashima ariko kwa Chelsea nari karakina cyane erega no kwa Chelsea niko rakoreshwa shaka ko yaranasohotse ahubwo mu kwezi kwa mbere. Oya Renato Veiga shaka ko yarasohotse raba ukiye kuraba Portugal bikura buriki ivyo bakinyi ivyo ibihwanye n'ivyo ubushobozi abakinyi afise batanga sivyo ashaka ko bakina. Nani gute wonsigurira ko mukino munsi equipe ya Portugal tunga Vitinha igatunga Neves na Bruno ntukine tikitaka. Ni gute equipe tunga Daro igatunga uyu musore wa Paris Renato Veiga bamutije kwa Juventus. Ya Renato Veiga rasohotse uno muzi ukambwira ngo iratunze Mendes ku ruhande rumwe, iratunze Daro ku rundi ruhande kuri kabiri na gatatu, ugacumbwira ngo ni mukina tikitaka mukiniki uvize Rafael yawo mukiniki. Erega vyari biryoje gituma ngarutse kuri Veiga siwe mubi muri squad mugabo ntaco ndamubonamwo, donc sindamubona muri equipe nationale gituma nje ngaruka kuri Veiga. Vyari biryoje ko Veiga na Gonçalo Inácio bari bicaye bo. Ya, vyari biryoje ko Renato Veiga ayisanga mu kibuga muri equipe ifise mu kasere kuko uno munsi yaba bafise Parinya na matchingana na bino bintu bakina. Parinya ya gatebe match yose. Parinya na matchingana na bino bintu bakina. Peut-être ko Martinez yakanzwe na performance z'aba bana babiri bo kwa Paris kandi zibemerera kwitwa batitire. Mugabo yibagira ngo eska ho bari bakina umupira umeze gute uhuye n'ivyo jewe nkinisha muri equipe nationale. Uvuze karite yo gukasa John Neves bien sûr agaragara nk'umukasera ariko erega na Vitinha wanashaka passe nini nziza. Erega na Vitinha wanashaka babivuga bafisio karite yo gukasa. Vitinha agaragara akoreshwa nk'umukasera mugabo Vitinha araba point for you nuko organiza gusoma kwa kumpira. Ibi vyose rero birashaka equipe ifise umukasera full uravye nka remplacement yakoze yakuyemo Dalo na Semedo. Akuramo Veiga azana Gonçalo Inácio, akuramo Leao azana Ruben Neves, akuramo João Neves azana Bernardo Silva. Natanguye kwiyumvira ahubwo niba ikibazo kuko muri no projet ari umugabo yitwa Roberto Martinez nk'umumenyereza cyangwa iyi equipe na chance y'abantu bana batoya itagikeneye umugabo witwa Cristiano Ronaldo muri projet yawe nk'abantu. Ariko mwibuke ko Dara yerutse gutangaza avuga ngo twifuza ko Kizigenza CR7 yorangiza ibijyanye no kumpira amaguru atwaye Ballon d'Or nk'uko Messi yabikoze. Ati kandi twebwe gato ku majambo ya Dara atwaye igikombe muri equipe nationale. Yeah, of course igikombe cy'isi 2026. Ati twifuza kwimukorera nk'uko abandi babikorera Lionel Messi. Ariko ndavye uburyo na equipe yitwara ya Portugal n'abakinyi ifise natanguye kwibaza n'ikibazo n'umumenyereza cyangwa yo bari Cristiano Ronaldo kumbura buza kwisanzura abana batanga bakira umupira bifuza. Jewe bose bagomba gukina no bavuga bati tugomba konderera boss ari hariya. Tumaze kubona umugabo yitwa Rafael yawo
uwo muri Milan n'uwo muri Portugal ntibasa mugabo biriko biraza bon biriko biraza fashere yawo wa yari 2020 batwara igikombe ca Scudetto yabaye umukinyi mwiza yaranzigana mu Butaliyani raba match yose bamukonvotse muri Portugal hagerege ubona ko mu minota 3 wo musohoye uno munsi ugiye kuraba undi mukinyi novuga ngo dufise muri club tudafise muri Portugal ninde reka dufatire kuri Real mugabo jewe nimba wombwira ko Bruno Fernandes hari kenshi ya debrose situation zana ni equipe irimo Cristiano Ronaldo uyu mwana yitwa Neto Pedro Neto kuva kwa Chelsea hari situation nyinshi ya debrose zana ni abantu babagaba harimo ba Cristiano Ronaldo uno munsi bafise Diogo Jota none Cristiano Ronaldo ninde muri equipe nationale erega yarashaje ntakiri Cristiano gomba gutuma guzanya no kuva mu mwanya wari wose mugabo ikintu kiriko kirica Martinez Jesse navuga ngo nabana bariko baribwa umutima na Cristiano Ronaldo bivanye n'icari ahubwo Martinez gututunganije equipe yawe uyu munsi mbega urahindukiza amazi ukibuka ko tunze Jota yabaye umucunguzi wa equipe ifise Cristiano kibasha kenshi gashoboka uyu munsi ni gute bikunanira kuzana style ya tikitaka muri equipe nimba ushaka gukinisha Vitinha na Neves ni gute bikunanira gushiramo umukasere furu nimba ushaka kuguma kuri style yiwawe ivyo vyose chef ryoryozwa Martinez gusumba undi muntu Martinez afise squad nziza iyi squad igifise nka Scaroni acakubakira ibintu biteye ubwoba ukabona equipe iri kura igira mu bicu mugabo Martinez nimba yarubatse ababirigi bien sûr niyubake n'aba ababirigi nibuke n'aba ba Portugal none kiriya gihe cyo mu babirigi ninde mu kasere ntiyari rajana ingorane bon yarafise rajana ingorane yarafise Marwan Ferai ibaza uburyo Ferai ni yakasa rero kiriya gihe muri mediane Cedric kiriya gihe yakoreshwa nko mu nimero 2 Musa Dembele attention kwa Tottenham yari karasohoka n'umusore yakinije urugo bamfura kuvuka ikintu mbona kuri uyu mugabo yitwa Roberto Martinez gituma mbona kari cyo kibazo anini Portugal ifise nuko ari bagomba gufata ingingo zo cyangwa ivyemezo byose byotuma equipe ya Portugal igana ku bihe vyiza Roberto Martinez Cristiano nadabaye mubiri ibazwa Cristiano nadabazwa Roberto Martinez kuko no turazi ngo umwata ko imyaka 40 nka Cristiano Ronaldo turabujya kina muri Al Nassr turabicatumya tangura kuba nimero 9 mu migwi gitandukanye nuko ataragivize za nguvu zo gukina nk'umuwinga kifuza kuba muri equipe erega n'abana bakiri batone bagira umutima uhagaze kubera Cristiano Ronaldo ivyo byose bizoryozwa Martinez Jesse niko nagaruka ku mutima uhagaze ko nta mwana numwe ahubwo atakina na Cristiano Ronaldo yumva bishashaye wenu waburi Sergi nako Francesco Conceição cyangwa aba Trincao n'abandi aba ba João Neves n'abandi bagiye batandukanye gukina na Cristiano Ronaldo agatsinda igisindo muri kumwe cyangwa mu assist niteka kuyihaye mu legende cyangwa Cristiano Ronaldo atsinze igitsindo hari uburyo bigomba kuvuga cyane ko Portugal igeze kure kubwa Cristiano Ronaldo gusumba igitsindo gitsinzwe n'undi mukinya sanzwe birafite icyo bivuze rero je nakona garuka kintu gikomeye Cristiano Ronaldo yagiye arahindurirwa imikinire cyangwa ubujya asanzwe akina bivanye n'ivyo yasabwa mugabo imyaka iri kiregera imbere cyangwa se ubona ngo fizike yiwe hari ibyimwemerera mugabo asabwa kubitanga mu myaka myinshi yisubiriza bigatuma bivuga ngo reka bitange mugabo twateguye kipi ituma ataruha cyane hari naco gituma ubona ngo harageze igihe Cristiano Ronaldo ageze no munsi abatogikina nk'umuwinga ivyo akirwa Real Madrid ceza Manchester United nivyo n'umuwinga akiba ku numero 9 positionnement nziza kugira ngo amenye ati abaza kuhasabira baro bigeneza nsinzi ibitsindo nk'umwataka kuko ama déplacement cyo kintu kigize umwataka mugabo no muzi yamaze ku numero 9 full Cristiano n'umugore ngo genda ukina nk'umuwinga niya cyangwa umuwinga na permutation mato naga permutation gato baduganye baro baze muri ces phase de réparation araho ni boss mu kibuga nzanira umupira umbaza igitsindo ibi rero kugira ngo turonke Cristiano Ronaldo mwiza uri Roberto Martinez wisanze ufise abakinyi batatu batangura mu kibuga bakina equipe ya Paris Saint-Germain ikina tikitaka kandi nomuzgiye kuri Paris Saint-Germain ni João Neves ni Vitinha mu kibuga ivyo bakina nibiki baraguma ni baro bitandukanye namwe Roberto Martinez yakina ko jewe ndavyubirigi bwa Roberto Martinez bwempoza amazina na style y'imigwi bakina idakina tikitaka bigatuma tubona ngo turabonye Azare turabonye Carrasco ugwego gwiwe turabonye KDB turabonye na Sergi turabonye buri mukinya shwa kwigwa ko ugiti ciyo mugabo no munsi eske Portugal ivize João Neves na Vitinha yigwe ko tubonere yawo na Bruno Fernandes ugiti ciyo erega Fernandes byo akina kwa Manchester nivyo kwibako mugabo agomba kuruhuka no musagaze muri equipe nationale yacha sanga João Neves na Vitinha afite umupira utawubaka no nawo umuha
bikamufasha kumva ngo ahubwo reka niyadapte kwabo. Wongera ko Bernardo Silva nta kintu kimwe gituma equipe ya Portugal idakina style yo gwana umupira. Akenda biharuro byo kuri match yejo. Ikibazo nyamakuru ni Martinez wa muntu kuko uno musi Jim Median ndegeranya ni City yatwaye ibikomberega. Fata ibiharuro na cenda aba kuri match yejo. Equipe ya Denmark yatwe kubica mu kibuga. Equipe yateye imipira igera kuri 16, imipira 9 iganizamu ry'umunyegoro wa Portugal akora save zigera ku ndwi. Portugal bateye imipira igera ku ndwi, ibiri niyo yaganyizamu, umunyegoro wa Denmark yakoze save imwe muri match yose. Ni ikintu ndiko ndakubwira umubi ni Martinez ndabisigure mu buhe buryo kandi jewe Median ndegeranya ni Manchester City yatwaye igikombe yatwaye Champions League ufise abakinyi babiri umukasere uriko bita kuko Man City babafise umukasere furu umugabo umukasere akina nka Rodrigo Cascante ufise umukasere numero 8 bakina organize urukino donc bagumana iyo baro ugacugira nimero 10 yemewe kudistribua baro ahari hose no guti yintere mu jisho ndayitsindisha jisho bishobora nka Kevin De Bruyne nivyo biri muri Paris Saint-Germain Vitinha na Neves baha umwanya bakine nta kintu kimwe kibankira ukabuze ko ufise Bruno Fernandes imbere yabo ugomba yihere yawo ugomba yihere Ronaldo ugomba yihere Neves ugomba yitsindire wenyene abantu bagaruka petite cause ya Cristiano Ronaldo nivyo Ronaldo nagishobe gwa Portugal ivyo yifuza ijana kwijana mugabo Portugal bakinyifise barashobora gutegura kudomina chaque adversaire bigatuma Cristiano Ronaldo atsinda ibitsino mu buryo bworo kuko uno munsi sans dobina mukinyi Portugal ifisa nka na Cristiano none sans dobia Cristiano Ronaldo akiri mu kibuga reka kwibyaza umusaruro mugabo igihe utakinye utagumanye baro sans dobia Cristiano Ronaldo shaka ve mu kibuga dufate ko Cristiano tatanguye watanguje umugabo witwa Gonzalo Ramos ko nimero 9 nubundi João Neves na Vitinha na Bruno Fernandes ni bari capable yo kudomina equipe yari yose defensivement bari futi equipe uye na iragusatira kandi urashobora kwangeza ibitsindo 2 canke 3 kugira ubigombore nubundi utagumanye baro uraza kuvize equipe mbi mujye no gutembereza umupira yabisa bagira ngo ushe dans de bonnes conditions mwataka wose yoza nato bari Cristiano Ronaldo muri equipe ya Portugal mugiye udashobora kudomina mu buryo bugaragara di début à la fin l'adversaire umurushe gutera mu igori umurushe kugumana umupira umurushe remplacement kuko ni equipe bisaba bakinyi baba jeune benshi kuno muzi dufata karuro nka hari abari bafise moyenne d'âge ngana gute ça fait partie ya ma equipe yarafise moyenne d'âge ntoya mwatamwe mu kibuga ko raba bari batamwe witwa kwa kuze ninde ni Bruno Fernandes na Cristiano Ronaldo ikari ya moyenne d'âge ndayiba kwiturabe bari bafise moyenne d'âge y'imyaka Portugal moyenne d'âge y'imyaka igera kuri 26 hari mu gihe nka Croatia yaje gutsinda abafaransa bifise moyenne d'âge 29 n'ibice n'amezane Chufata Espagne tufatiye equipe ya Portugal tugare na Espagne muri moyenne d'âge ni presque ibintu bimwe none Espagne no munsi idakinye umupira iukwime iyo biri kira kiniki nimba Espagne itagomba kuba mwishusho ya Pedri Gonzalez na Daniel Olmo ba FC Barcelona ichikiniki naho Portugal no mustagomba kuba mwishusho y'abakinyi ugira ko bitwe ko bagomba kubaka style yino equipe bimwe mu bintu Luis Enrique yamaze kugwa nka sinyara kwereka ngo João Neves na Vitinha bafise muri equipe bazokubakira ukino kubishaka nimba rero bidakunda ko equipe ikina tikitaka umwe muri bategeza gutakaza kibanza hagati ya João Neves n'uwitwa nuno mugabo yitwa Vitinha kugira ngo kinishe Bruno Fernandes na Parinya peut-être na Robert Neves uno musaza hagati mu kibuga Neves none mukasere mwiza kandi wanashaka mukasere akina kandi ugikinisha Robert Neves na Parinya peut-être Bruno Fernandes abasu France barazimenyeye equipe niza gukina tikita kamugabo nawe kugira ngo winjire muri zone yabo aho hantu bari biragoye barazi kurekipera baje kurekipera barafise Reao barafise Pedro Neto mwanya bigwa ko equipe adverse barayisatira bivuze ngo ikibazo je nanje gituma mbona kigaruka kuri Roberto Martinez nubujya atari karakina ibintu bijanye n'abakinyi yitwa kafisa gira ko yisunze style bakina mu migwi yabo nico kibazo je mbona gihari sino no kubakinisha Cristiano do mapari minota 90 no kamwagiza ko nawe equipe zo bari nziza uyu Cristiano Ronaldo muri equipe ya Portugal ifise ambition yo gutwara igikombe cyangwa igikombe cya Burayi ifise ambition yo gutwara buri gikombe cyose yitwa Jino Generation ingufu za Cristiano zimwemerera gukina muri Portugal minota 90 mpaba twibyo rero equipe mu gikombe cya Burayi na cyane ko uno munsi bagerageje gukompara nka Lionel Messi na Cristiano Ronaldo raba Lionel Messi wo muri Argentine muri 2020 erego no munsi kudaho mwanya erego no munsi minota 90 kudaho mwanya Felix na Jota
simba muri kintu ugomba guhereza equipe nationale ya Portugal. Ivyo ngivyo rero kuri ku mugoroba ku munsi w'ejo equipe yitwa Portugal nayo yatsinzwe na Denmark, rero no kurindira tukaraba ingene biza kuba bimeze muri rusange. Imikino igiye itandukanye abirigi batsinzwe na Ukraine 3-1. Runini yari mwizamu ndetse n'utwo Thibaut Courtois bose bari bahari. Runini yatsinze Courtois. Runini yatsinze. Bari batangwe batsinda gwizino cha Romelu Lukaku. Ko Ukraine wa muntu. Mu gihe umudage yavuye mu Butaliyani ameze neza atsinze equipe yitwa Butaliyani 2-1 nta kibazo. Babanza gukomeza hariya. Ibi nimwe twari ko turavuga ejo. Hagiye guhura amazina gusumba kuko Bataliyani no muzi jewe. Abataliyani nta kintu. Ni Barerani Tonali. Abarenza abo nta mukinyi wundi ugomba kumva. 2020 ko bwanje mu rumenga bayitwaye bayiti. Tanganyika Alex Group of Company afite amavuta meza cyane arimo Smart Hair Glow, amavuta meza cyane yo mu mushatsi, atuma umushatsi woroha gatuma kana umushatsi udacikagurika. Barafite Smart Moringa Soap sabani vuru rubando mere mu maso bisekera ku bana bakiri batoya nibi ushimwe biturika. Barafite Smart Lotion